Hello guys, nize ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka muri kano kanya aho tugiye kuyaga ku buzima bw'umuririmbyi rurangiranwa ariwo Kidumu asanzwe aba mu gihugu ca Kenya ariko ava mu gihugu c'u Burundi. Reka mbandanye ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga bandanya kugira subscribe, share, like hamwe na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse kandi ibiganiro bishoboye kujako ushobore kuba mu bambere bashobora gukurikirana ibiganiro byacu. Umuziki wa Afrika y'ubuseruko izina rya Kidumu ryarabaye rurangiranwa aho ta muntu umwe adashoboye kubazi umugabo yitwa Kidumu, aho indirimbo ziwe zihumuriza imitima, amajambo ari mu ndirimbo ziwe agashobora kubaka ubumwe mu banyagihugu, ugihe umudiho wiwe w'indirimbo ziwe usanzwe urenga imbibe ukaja mu bihugu bigiye bitandukanye, aho abantu benshi cyane basanzwe bibaza ati uyu mugabo Kidumu ninde. Nanje muri no documentary nashoboye kubategurira byinshi bigiye bitandukanye aho tugiye kumenya uno mugabo Kidumu uwaliwe. Tubandanya tuyaga ku mateka yiwe yo mu buzima busanzwe hamwe no mu muziki, dushobora kurabira hamwe aho uno muririmbyi yavuye niyo ahaye araja. Reka dushobore kwinjira neza na neza muri no documentary canke muri ano mateka y'uno mugabo umuririmbyi ariwo Kidumu. Zina y'uno muririmbyi rurangiranwa yahawe n'abavyeyi biwe bamwibarutse, akaba yitwa Jean Pierre Nimbona, ariko umuziki wowo ukaba washoboye kumwitwa Kidumu. Uno mugabo aririmba indirimbo zubaka, indirimbo zigarura imitima y'abantu bari barataye ikizere. Aho uno muririmbyi yavutse mu mwaka w'1974, akaba yavukiye mu gisagara ca Bujumbura, akaba yakuriye mwisite isanzwe yitwa Kinama nayo nyene iherereye mu gisagara ca Bujumbura. Akaba ari n'ahantu hasanzwe hazwi ko ari agace k'umuziki hakunze kubera ibirori vyinshi. Kiri muto cyane yashoboye gufashwa n'umuryango wiwe kumenya indirimbo zisanzwe zanditswe mu bitabo z'indirimbo zihayagiza Imana. Mu gihe yashoboye kuvuza gitari, aho yashoboye gufata igitari agifise imyaka 10 kandi atanumwigisha afise, atanumwigisha kuvuza iyo gitari asanzwe afise. Nubwo vyaruko umutima w'uno mugabo warimo urukundo rw'umuziki. Muri ico gihe abantu benshi ntibari bazi ko uno mwana ntibari bazi ko azoshobora kwitwa izina Kidumu arihawe n'umuziki canke ukucuraranga akoresheje impano yiwe yahawe n'Imana. Mu gihe mu mwaka w'1990 umuririmbyi Kidumu yashoboye kwinjira muri groupe yari yitwa Imboneza, aho niwe yashoboye gutangurira kwandika indirimbo hamwe no kuririmba indirimbo ziwe. Mu gihe yari afise ijwi ryiwe ryari rikomeye kandi ijwi ryari ridasanzwe, yatuma abantu benshi cyane insinzi y'abantu bagahagarara bakamwumviriza mu gihe yaba ariko araririmba. Aho mu mwaka w'1995 umuririmbyi Kidumu mu gihugu yari asanzwe akomokamo arico gihugu c'u Burundi, muri ico gihe harangwa umutekano muke, tumye bitera iciyumviro uno muririmbyi rurangiranwa Kidumu, aho yaciye afata inzira imushikana mu gihugu ca Kenya i Nairobi, aho yaragiye gutanguriraho ubuzima bushasha mu gihugu ca Kenya i Nairobi, aho umuririmbyi Kidumu yashoboye kuhabonera ubuzima bugoye, yashoboye kuba mu buzima bubi cyane. Ubwo byari bimeze uko uno muririmbyi Kidumu yarashoboye kubandanya wanira indoto yiwe yarasanzwe afise. Bimaze kumera uko Imana yaruguruye inzira, uno muririmbyi ashobora kuronka ubuzi mu bubare bugiye butandukanye, aho yashobora kugenda kuririmba indirimbo ziwe ko akaziririmba ikibiriraho, abantu benshi bagatangarira impano yarasanzwe afise yo kuririmba kandi akabikora neza. Aho no yatanguye kubaka izina ryiwe, maze kubona akazi mu bubare bugiye butandukanye. Uno muririmbyi nawe yahisemo gushinga
bendi yiwe yari yitwa canke isanzwe yitwa Boda Boda, muri kano kanya nayo nyene isanzwe imufasha mu kazi ka misi yose ko guteramisha abantu mu biteramo bigiye bitandukanye, aho uno muririmbyi amaze kuririmbira canke amaze guteramisha abantu mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika hamwe no muri Europe. Kandi ikirenze ibindi byose, aho yatangura gusohora indirimbo ziwe kiye zitangura kurenga imbibe, zimuha amahigwe, zimuha n'icizere mu bantu. Indirimbo ziwe zatumye ashobora kwigarurira imitima y'abantu benshi, nk'indirimbo Nitafanya hamwe n'izindi zigiye zitandukanye zashoboye kwigarurira imitima y'abantu. Nongera ndakwibutsa ko uno mugabo amaze gukorana amakorabo menshi cyane baririmbye muri Afrika y'ubuseruko, aho umuririmbyi Kidumu atashoboye kuguma mu gihugu ca Kenya gusa. Indirimbo ziba zatanguye kurenga imbibe, zitangura gufatisha muri East Africa, hari mu Buganda, mu Burundi hamwe no mu Rwanda no muri Tanzania. Indirimbo ziwe zashoboye kwigarurira imitima y'abantu, shoboye gukora igiteramo, ibiteramo byiwe byaruzura abantu benshi. Kandi nongera ndakwibutsa ko uno muririmbyi yashoboye gutahukana ishimwe bwinshi bwerekana ko ari umuririmbyi mwiza cyane, aho mu mwaka wa 2012 yashoboye kuronka award canke agashimwe Best East Africa, aho yashoboye kugakura muri Kora Award. Ico gihe byashoboye kuboneka ko umuririmbyi Kidumu atari umuririmbyi gusa, ahubwo ari intumwa yo kugarukana amahoro. Ivyo biri muri bimwe byakomeze gushikirizwa n'abantu benshi bagiye batandukanye muri East Africa ndetse no muri Afrika yose, aho uno mugabo Kidumu yashoboye gukoresha umuziki nk'igisata cyo kugarukana amahoro canke cyo kunwanisha abantu. Karorero k'indirimbo zigiye zitandukanye harimo Amaso y'Imana hamwe n'iyindi yitwa Wapi Ndio Wapi. Muri izo ndirimbo harimo ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa bwo kunwanisha abantu, guhagarika inzigo hamwe no kubaka urukundo. Gihe uno muririmbyi yagiye aba mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ntiyigeze yibagira igihugu c'amavuko canke aho yatereye urusogi mu gihugu c'u Burundi. Curo nyinshi yarashobora gutaha mu gihugu c'u Burundi kandi agashobora no gutemberera inkambi z'impunzi, akazisubizamo icizere c'uko Imana izokora ibi na biriya, izogarukana amahoro kandi abantu bagasubira kugira umutekano ukwiye, bakongera kubaho bidegembya. Aho uno mugabo Kidumu asanzwe ari umupapa, asanzwe ari umuvyeyi, asanzwe afise umugore canke umufasha hamwe n'abana biwe. Ko vyagenze uko ntivyatumye uno muririmbyi ahagarika umuziki, n'ubu aracakora akazi kiwe k'umuziki mubesheje, kakongera kakamutungira umuryango. Akaba asanzwe agifise inyota yo gushika kure, nubwo biruko yahisemo gufasha abandi, kubafasha gushika kure canke kubafasha ibi na biriya bigiye bitandukanye, no gushigikira ibikorwa vy'inkino muri Afrika y'ubuseruko. Kidumu si izina gusa, ahubwo ni izina ryagarukanye ubumwe, aho ari urufunguruzo rwo guhuza abantu benshi cyane biciye mu mpano yiwe yo kuririmba. Gabo Kidumu ijwi ryiwe aho rizoguma ari icibutso mu gwaruka guno munsi n'ugwejo hazoza. Uno muririmbyi Kidumu yashoboye kubera akarorero abantu benshi bagiye batandukanye, n'umugabo yashoboye gufasha abantu benshi cyane, harimo n'abaririmbyi yagiye araha amakorabo hamwe n'abandi yagiye arabazamura bakiri bato bato abageza kure. N'umugabo arangwa n'urukundo, nk'uko indirimbo ziwe zigaruriye imitima y'abantu kandi indirimbo ziwe zikongera zikagarukana ubumwe mu bantu. Nawe ni navyo bimurangwa, ahari hose arangwa n'urukundo, haba ahasanzwe aba mu gihugu ca Kenya ndetse no mu gihe ashoboye gutahuka agasubira mu gihugu c'amavuko aho yakuriye mu Kinama. N'umuririmbyi canke uno mugabo Kidumu afise amateka menshi tutokwicara uno mwanya tudondagure dushobore kuyaheza, aho amateka y'uno muririmbyi Kidumu tuzoshobora kuyabandanyiriza mu gice ca kabiri kizokurikira kino kiganiro. Ndetse nongera ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga ubandanye kugira subscribe, share, like hamwe na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango rugari
kumvo z'uko ikiganiro gishoboye kujako nawe ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu. Kandi nongera ndabashimira mwebwe mwese mukomeza kudutega amatwi mu gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ishishikare kubahezagira, ishishikare kubaha ibyo mwifuza byose mu buzima busanzwe.